Ndabagumbiriye mu izina rya Yesu, nshuti bakundwa, nongeye kunezerwa n'uno munsi kuko Imana yongeye kudushoboza kubana namwe mwa kino kiganiro Irembo rifunganye. Reka twishire mu maboko y'Imana dusenge. Data nyene icubahiro, turagushimiye uyu munsi kwino genekerezo twongeye kubana n'ubwoko bwawe kugira ngo dusangire ijambo ryawe, kuko ijambo ari bwo buzima kandi ijambo ryawe ari ryo ryaremye isi. Turagushimiye rero ko wirwanye natwe ukatugirira neza iyi saha n'uno mwanya. Dusabiye umugisha n'ubushobozi no gutahura abagiye kumva aya majambo mu izina ryawe ryera, amen. Tugiye gusangira rero ijambo ry'Imana kuno munsi wa gatatu udasanzwe. Tugiye kwiga ku ijambo nkuko tumaze igihe twiga gutahura amabanga y'Imana. Niryo jambo turiko turasangira mwa kino gihe. Hanyuma twari twatanguye tubigisha ni gute dushobora gutahura amabanga y'Imana. Nibyo twariko turaganira ko bwa mbere twarabigishije kuba mu bihe Imana ikunezererwamwo, ikigira kabiri gutindana n'Imana, ikigira gatatu gutindira mu kibanza c'Imana. Ariko uyu munsi dufise iyindi nzira egira kane tuhava dusangira kubwiza ukuri Imana ico ushaka. Imana ishimwe cyane. Rero niryo jambo tuza guhagarara ko uyu munsi, ni gute dushobora gutahura amabanga y'Imana. Haleluya. Uyu munsi rero turaza kuraba inzira igira kane nkuko ndiko ndabibabwira, no kubwiza ukuri Imana ico ushaka. Reka dusome Bibiliya zacu, turabe mu gitabo ca Samweli wa mbere igice cyaho ca mbere n'umurongo waho igice cyaho ca mbere n'umurongo waho wa 10. Turasoma mu izina rya Yesu. Haravuga ngo ku murongo waho wa 10 Bibiliya iravuga ngo haleluya. Maze Hana asenga Uhoraho afise intuntu, arira cyane, asezerana isezerano ati, ewe Uhoraho nyene ingabo, niwaraba umubabaro wanje inshoreke yawe ukanyibuka, ntunyibagire jewe inshoreke yawe, ukantabaza umwana w'umuhungu, nanje nzomuguha Uhoraho abe uwawe, kuzorinda apfa kandi nta rupfuwe ruzomugera ku mutwe. Amen. Nuko akomeje aco gusengera imbere y'Uhoraho, Eli yitegereza umunwa wiwe, kuko Hana yavugira mu mutima akubita umunwa gusa, ariko ijwi ryiwe ritumvikana. Nico catumye Eli yiyumvira kwaborewe. Amen. Imana ishimwe cyane. Rero naya majambo turiko turasangira kuri uno munsi, turiko turasoma mwa kino gitabo ca Samweli wa mbere. Turabonamwo uno mufasoni bamwitwa Hana. Haleluya. Uyu Hana yari umumama, yari yarabonye amahano, yari umugore wa Elukana yari afise abagore babiri, umwe bamwita Hana, uwundi haleluya yari mukeba wiwe. Ariko uwo mukeba wiwe uko abaduza umusozi bagiye gusenga, kubera ko buri uko umwaka utashe Elukana yagenda gutanga ikimazi, agatanga ikimazi c'umuryango wiwe, agatanga ikimazi c'abana biwe, agatanga n'ikimazi c'abo bari bubakanye. Rero ku mwaka utashe yafata imitigiri y'ivyo yaragiye gutanga ku kimazi agiye kugitangira Imana, umwe wese akamuha umutigiri ukwiranye n'ivyo aza gutanga. Ariko ijambo ry'Imana rimbwira ngo kuko Hana yamukunda cyane uyu mumama, nico gituma ngo yamuha umutigiri urengeye nk'ivyo yaha abandi. Hanyuma baduga ku musozi uko umwaka utashe, baragenda gusenga. Ariko uko bagenda gusenga uko umwaka utashe, uyu Hana yari afise ikibazo. Ariko uko yagenda gusenga, ico kibazo ciwe ntivyasobanura ko uko aduze ku musozi yakibwira Imana. Ariko igihe carageze aho Hana yagiye gusenga, ariko umusozi asengana umubabaro, kubera ko mukeba wiwe yaguma amucokora amubwira ngo ni ingumba, ngo ntavyara, kubera ko mukeba wewe yaravyara. Ariko
wewe uyu mumama niyavyara yari ingumba, Imana yari yaramugize ingumba. Ariko igihe kimwe rero yumva umubabaro, agenda gusenga afise agahinda, afise umubabaro, agere ku musozi ariko arasenga ngo yihererana n'Imana, nkuko twari ko turavyiga cyane gutindana n'Imana no kuba mu kibanza c'Imana. Rero Hana aza gusenga yiherereye, aza kuba mu mwanya wiwe, hanyuma arasenga, asenga afise umubabaro. Ariko ndakubwira ibanga Hana yasenganye ryatumye Imana yumva amasengesho ya Hana, bituma Imana imubera igisubizo. Imana ishimwe cyane. Ubwa mbere jambo ry'Imana rivuga ngo Hana yasenze arira. Hana yereka Imana amosozi yiwe, amarira yiwe, agasenga arira. Imana ikitegereza umuntu, ikabona umuntu ari kararira ariko ntiyumve ijwi, ikumva umuntu ari karaboroga ariko Imana ntiyumve icashaka, intumbero yiwe icyo ari kararondera. Ariko Hana mu nyuma ngaza gusenga Imana, hanyuma abwira Imana icyo ari karashaka, aravuga ngo Mana uhoraho nuntabaza umwana w'umuhungu. Imana ishimwe cyane. Mu yandi majambo Hana ico gihe yari amaze kubwira Imana icashaka, yashaka umwana w'umuhungu. Amarira ya Hana ntiyari gushobora kubwira Imana icyo Hana ari karashaka, ariko kuko Hana yatuye akabwira Imana icyo ari karashaka, nico cyatumye Imana imanura igisubizo cya Hana, maze Imana iza kumuha umwana w'umuhungu. Aravuga ngo nuntabaza uyu mwana w'umuhungu, maze ngo nanje gamana ngo nanje nzomugushikanira, ngazaba mu ngoro yawe, azaba umuherezi wawe. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ngomba kukubwira ngo ikibazo ahantu gihagaze mu mitekerezo yacu. Ni gute twewe twiyumvira? Ibyo uri kuriyumvira ni biki? Igihe tutekereza nabi tuzokwakira ibibi, ariko nitutekereza neza tuzakira ibyiza. Imana ishimwe cyane. Igihe turiko turatekereza, Imana iradukeneye ibyo turiko turatekereza ko tuvyatura, ibyo turiko turashaka, ibyo twiyumvira. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo ivyiyumvira Imana twiyumvira ko si ivy'ivyago. Mu yandi majambo ni Imana iratekereza ibyo ishaka kugirira abana baba. Imana ishimwe cyane. Rero Hana hageze igihe yatura, arabwiza ukuri Imana icyashaka. Uyu munsi nawe mfise ijambo ndiko ndagutangariza uri kurankurikirana. Nigihe kirekire uri kurasenga, nigihe kirekire ufise umutwaro, nigihe kirekire umaze imisi urira ubwira Imana. Ikintu Imana iri kirashaka uyu munsi, reka kurira, ahubwo bwiza ukuri Imana icyo ushaka. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ntibishoboka ko umwana ashobora kubwira umuvyeyi wiwe icyo ashaka, umuvyeyi ntakimuhe. Haleluya. Nubwo bidashoboka ko akimuha, ariko umuvyeyi aramubwira ngo ihangane, hari ikindi gihe uzahabwa icyo uri kurasaba. Rero uyu munsi ngomba kukubwira ngo nyimba ugomba kumenya amabanga y'Imana, bwiza ukuri Imana icyo ushaka, yibwiza ukuri icyo ukeneye. N'igihe cyawe cyo kubwiza ukuri Imana icyo uri kurashaka. Hana harageze igihe asenga avuga, hari n'igihe Hana yari yarabayemo agasenga atavuga ariko agasenga arira. Ariko icyamuteye kuvuga n'agahinda yagize ka mukeba wiwe, igihe mukeba wiwe yaguma mucokora, ariko aravuga ngo nanje uyu munsi ndavise ikinduganye ku musozi, singiye gutanga ikimazi gusa, ariko ndagiye kwaturira Imana icyo nshaka ko Imana inkorera. Uyu munsi aturira Imana, bwira Imana icyo ushaka kigukorera, bwira Imana n'igihe kirekire, ariko bwira Imana uyibwira ngo ibihe mbayemwo ndabirambiwe. Si ukubirambirwa gusa, ndagomba kwinjira mu gisubizo cy'icyo nshakaho. Bwira Imana icyo ushaka. Uyu munsi Imana iragutegereje, uyu munsi Imana irikira kurondera, uyu munsi Imana irashaka kuyibwira. Yibwire, iriteguye kukwishura n'igisubizo cyawe, iriteguye kuguha icyo ushaka, ariko yibarira ibyo ushaka. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi n'aya majambo niko ndashaka kukuganiriza. We mwene data uri kurakurikirana kino kiganiro, bwiza ukuri Imana ikintu ushaka. Nigiki ushaka? Abantu bafanya imyidodombo, abantu baguma bidodomba, abantu mu kameremere kabo nukwidodomba. Haleluya. Ariko ntibazi kubwiza ukuri Imana icyo bashaka. Imana ishimwe cyane. Ariko uyu munsi yibwiza ukuri, yibwira icyo ushaka. Hana amaze gusenga akabwira Imana icyo ashaka, ngo umuherezi bitwa Eli, kubera ko atarazi ibanga ry'umuntu hagati y'umuntu n'Imana, harakabanga. Haleluya. hari connection y'umuntu avugana ko n'Imana. Imana ikumva icyo umuntu avuga, n'umuntu akumva icyo Imana iri kiramusubiza. Ariko aramubwira ngo wa mugorewe, nubwo uri ngaha kuno musozi, we waje uborewe, waje wanyoye. Ariko Hana ntabwo yari yaborewe, ariko Hana yari afise icyaje kubwira Imana, yari afise intumbero.
gira intumbero mu buzima bwawe, baho ufise intumbero y'icyo ushaka, kandi intumbero yawe niyo izokugeza ku cyo ushaka. Imana ishimwe cyane. Ntidushobora kwakira ikintu tutakigize mu mugambi. Shira mu mugambi y'icyo wifuza kandi kizotuma ugishikaho. Imana ishimwe cyane. Aramubwira ngo waborewe, aranamubwira ngo ntabwo naborewe wamuhereziwe, sinaborewe ariko mfise agahinda mu mutima n'amajojwa yanje ndiko ndajojera Imana. Naje kubwira Imana icyo nshaka. Uyu munsi naje mfise icyo nje kubarira Imana. Uyu munsi nubwo ubona nkomanga iminwa, sinashatse kubwira wewe, nta n'umuntu ukura musozi naje kubwira, ariko naje kubwira ikibazo canje Imana. Tumbera Imana. Mu Mana hari ibisubizo, mu Mana hari gusubizwa, mu Mana hari kwishurwa. Hanyuma abwira Imana icyo ashaka. Aramubwira ngo ni Imana nikwishure icyo waje kuyisaba. Uyu munsi ndakubwira ngo nawe Imana ikwishure icyo uri kurayisaba. Nigi kuri kurabwira Imana icyo uri kurayibwira ni kubera igisubizo. Icyo uri kurabwira Imana uyu munsi ndagutangariza ngo ikubera igisubizo mu izina rya Yesu. Ndiko ndasengera umuntu wese ariko arabwiza ukuri Imana icyo ashaka, Imana imusubize, Imana imubera igisubizo. Imana ntinaniwe n'ikibazo cyawe, Imana ntinaniwe n'ibyo tuyisaba, Imana ntinaniwe n'ibyo tuyibwira. Ahubwo ikibazo dufise nukurira tutavuga. Atura, bwiza ukuri Imana icyo uri kurashaka ko yo gukorera. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi n'aya majambo turiko turaganira mwa kino kiganiro Irembo rifunganye, gutahura amabanga y'Imana. Harimwo inzira itubwiza ukuri yuko tugomba kubwiza ukuri Imana icyo dushaka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Bwiza ukuri Imana icyo ushaka. Nigi kuri kurashaka, nigi kuri kurasaba Imana. Imana ni data, natwe turabana bayo, ariko nituyibwiza ukuri iriteguye kudusubiza icyo turiko turashaka, iriteguye kuduha icyo turiko turayisaba, kuko byose biri mu biganza byayo. Imana ibaha umugisha. Imana ihezagira umuntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro. Sinzi igihugu uherereyemwo, sinzi ahantu uri, sinzi n'icyo uri kurasaba Imana, ariko ndagomba kukubwira ngo igisubizo cyawe gihishijwe muri ako kanwa kawe nyene. Haleluya. Igisubizo cyawe kiri muri ako kanwa kawe. Amajambo watura ni azokubera igisubizo. Haleluya. Hari abantu bakunda kuvuga, usanga barisabana. Haleluya. Kera bita abana amazina nagerantangaza cyane, ugasanga abantu bisaba amazina abana babo ngo ndarurerere, kubera ubwa mbere yaravyaye umwana arafa, uwundi avutsa camwita ngo ni ndarurerere. Mu yandi magambo aramutanze mu biganza bya Satani, amutanze mu biganza by'urupfu. Aravuze ngo warupfuwe, nubwo uyu mwana namufise n'uwawe, ariko reka ndakubwire, ayo majambo watura azoherekeza umwana wawe. Aya majambo watura ashobora guherekeza ubuzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Harera ko amajambo bagiye baratura, biyatura ko ngo na papa niyize ngo nanje nzobaho. Imana idufashe cyane. Ndakubwira ngo igisubizo cyawe gihishijwe mu kanwa kawe. Nyimba ari cyo ushaka, ibyo uri kuratura birashobora kuzokomera kandi bikakubako. Imana ishimwe cyane. Dusomye mu gitabo cya Luka igice cyaho cya 22 ku murongo waho wa 39 kugera ku murongo waho wa 45, dusomaho amagambo aho Yesu yaduze ku musozi agiye gusenga. Bibiliya irambwira ngo asenga afise umubabaro, asenga n'agahinda, asenga afise umubabaro. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo igihe yasenga ngo harageze igihe hamagara Imana ngo n'ibitonyanga by'amaraso biramanuka mu maso aho kubira indugumba tubona tumenyere, habira indugumba y'amaraso. Kubera iki? Yari karasenga afise agahinda, afise umubabaro. Arabwira Imana ngo data, ubona bikunze iki gikombe nikindengana, ngo ariko ntibibe nkuko jewe ndabishaka, ariko bibe nkuko wowe ubishaka. Imana ishimwe cyane. Ariko kuko mu mugambi w'Imana harimo gucungura, niyo mpamvu Imana yamuretse akagera ku musaraba. Uyu munsi ndiko ndakubwira ngo igisubizo cyawe kiri muri ako kanwa kawe. Bahura umuntu watura amagambo meza, bahura umuntu wiyatura amagambo meza, bahura umuntu wahaye ubuzima bwawe kwiyaturaho. Imana ishimwe cyane. Ahantu ndagomba ko umuntu wese ariko arankurikirana muri kino kiganiro afata aya majambo. Bahura umuntu wiyatura ko ibintu byiza. Imana ishimwe cyane. Nuvuge ngo ntacu uzovamwo, kuko wowe uri hanga. Abafise icyo bari nuko biyatuyeho ibyiza, kandi abafise icyo bari n'abana b'Imana, kandi mwavutse kumwe, nibiremwa nkuko nawe uri kiremwa. Umvira
byiza niwikengere niwihebure bahura umuntu ufise ibyizigiro byacu bihishijwe mu kanwa kacu jewe ndi umuntu niyatura ko ibintu byiza sindambigwa haleluya reka ndakubwire uyu munsi nyimba umurimyi yori mu murima ntumere bandanye urime iyatureko ngo ejo bizomera reka ndakubwire ntucugurisha itongo ngo nuko uyu mwaka wahombye ikibazo si wewe kandi twebwe turategerezwa gukora ibyo dukora hanyuma Imana igahezagira ibikorwa by'amaboko yacu Imana irahezagira n'amagambo twiyaturako ikibazo siyo ahubwo ikibazo ni wewe nibinaniwe bahura umuntu ufise ibyizigiro muri wewe haleluya bahura umuntu ufise ibyizigiro muri wewe Imana ishimwe cyane ana yarageze igihe atahura ikibanga ryo gusenga arasenga yiyaturaho aravuga ngo Mana wona baza ikibazo mfise n'umwana w'umuhungu Imana imubera igisubizo nayo majambo uyu munsi mfise nako ndakubwira wewe mwene data uri kurikirana kino kiganiro Irembo rifunganye haleluya bwiza ukuri Imana icyo ushaka gira kanwa kiyaturaho ibyiza mu kanwa kawe niho hahishijwe igisubizo cyawe Imana ibaha umugisha ndasengera umuntu wese uyu munsi yari yaratakaje ibyizigiro abayeho mu buzima bwo kwidodomba abayeho mu buzima bwo kwihebura ariko ndagutangariza uyu munsi nta handi hari urufunguruzo rw'ivyo uri kurasaba ni mu kanwa kawe Imana ishimwe cyane reka rero ndagusengere wewe uciye bugufi uyu munsi wumvise amajambo kandi uri kuratahura uciye bugufi dusengana Imana kandi utangure guhindura ivyiyumviro hanyuma mu kanwa kawe utangure kurema haleluya tusomye mu gitabo cy'itanguriro turaza kubona Imana irema umuntu byatanguriye mu vyiyumviro hanyuma Imana iratura iravuga ngo tureme umuntu ngasa natwe ngo kandi tumureme mu ishusho yacu uyu munsi nutangura gutekereza neza uzotangura kwishura ibintu byiza no kuvuga ibintu byiza no kuyaturaho ibintu byiza Imana ibaho umugisha data nyene icubahiro ndasengeye umuntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro sinza hana haherereye ariko n'igihe kirekire yarataye ivyizigiro akanwa kiwe yiyatura kwibibi mu kanwa kiwe abona ko takiza na kimwe cyoshobora gushika ku buzima bwiwe ariko ndasenga uyu munsi uhindura ubuzima bwiwe mw'izina rya Yesu uhindura ivyiyumviro vyiwe agira imitekerereze myiza atangure gutekereza neza natekereza neza bizatuma yatura no mu kanwa kiwe amagambo meza kandi yiyatura kwivyiza ndamusengeye yari yarasubiye inyuma yumva atavyizigira gifise yumva mu buganza vyawe umenga nta gisubizo kiriyo ariko ndasenga uyu munsi uhindure mwami ubuzima bwiwe yongera kubona ukundi gushasha urakoze nyine icubahiro ndasenze Mana mw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti amen murakoze cyane abantu muriko murakurikirana kino kiganiro ku munsi w'Imana tuzotangura kandi ikindi kigisho kidasa niki ariko muzokurikiranamwe naho nyene amajambo menshi azogenda arabafasha mw'inzira y'Irembo rifunganye Imana ibaho umugisha yari umukozi w'Imana ndayizeye Jean Claude shalom shalom shalom